Umuntu TV tubitayeho. Egome nivyo, hano ni ku Muntu TV, tubahaye ikaze mwese mutwumva ku misozi, ibiyaya, ibisagara n'ibihugu bitandukanye, aho mushagaje amahoro y'Uhoraho abane namwe. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, igice kigira kabiri, aho tumenya neza Satani uwo ari we. Jewe mwumva ni Rukundo, hano sindi jenyene, ndi kumwe na mugenzi wanje adufasha kubitwigisha akanabidusobanurira neza, ni Mwene Sobucumi Isaka. musangwe ikaze mwese hamwe, turushirizeho kwiga no kumenya ibidukwiriye nuko tugomba kwitwara mu kurwanya umwansi, tutamusenga ariko tumwigiza kure mu bushobozi twahawe. Reka ndabahe mwiriwe. Aka kanya tukaba tugiriwe amahirwe yo kugira ngo tubandanye ivyo kwizera, twigishanya, twerekana, dusesangurira hamwe ivyanditswe kugira ngo dushobore kumenya. Ijambo kumenya ni ikintu canke ijambo likuze canke likomeye cyane, kuko kugira ngo ubeho ukeneye kubaho umenya. Utamenya ubuzima ntibugushobokera. Nivyo bakunze gucamwo umugani abarundi bavuga ngo ujana inzira utamenya canke utazi, hanyuma ukaca uca inzira ukaca uca inkoni utazi. Iyo utazi n'ivyo ujamwo ntavyuzi, mugabo iyo wafashe inzira uzi uzocuca n'inkoni uzi. Kubw'ivyo mu buzima bwawe bizokorohera. Ubu mwanya rero ni umwanya uhariwe icigwa citwa ngo Satani ninde. Icigwa kivuga ngo Satani ninde. Tugomba kwiga Satani mu buryo bwiramvuye. Ikintu nyamukuru gitumye tugomba kwiga iki cigwa, twiga kuri umuntu yitwa Satani, nuko tugomba kumumenya. Nkuko mpejeje kubivuga, kumenya ni ikintu cya mbere kibaho, kubera umenya n'inzira ujamwo. Rero tugomba kumumenya umuntu, umugabo, tumenye uwo ari we. Mu minsi twavuze tuti mu gihe Satani atugwanya, mu gihe twama tugwana na Satani iminsi yose, bisaba yuko ukeneye kumumenya uwo ari we. Umenye ugwana nande, ugwana ni iki. Twavuze tuti kugira ngo ushobore kugwana intambara zawe uzishobore, nkuko abapanga ivy'intambara bashobora kuzipanga kugira ngo bazigwane intambara zo mw'isi, nuko ubu ufise abapererezi. Abo bapererezi ico bakora nukubatuma ibirindiro bikuru vy'abo bantu bagomba gutera. Ni ibirindiro bimeze gute? Birongowe n'abande, bitwa ngwiki. Hari umusozi umeze ngwiki, hari taba limeze ngwiki, hari inzuzi zimeze gute, bafise ibigwanisho bimeze gute, bakunda kurya iki, bakunda kunywa iki, kugira uhashike uca hehe. No kuvuga iyo wagiye kugwana intambara utaperereje, iyo ntambara ntushobora kumenya ngo
canke ngo uyishobore kuyinesha n'umwanya na mutoyi. Kubw'ibyo uba ukeneye ijambo kumenya ni hehe hari intege nyinshi z'abo bantu urwana nabo, ni hehe hari intege nke z'abo bantu urwana nabo. Ibyo umaze kubimenya, akenshi uca ugenda hajya hari intege nke canke hajya hari intege nyinshi, ukamenya nawe uburyo bwinshi bugomba gusumba burya buryo hagiye zirya ntege nyinshi uwo mwase afise, hanyuma rero ukabona kumutera canke mukabona kugwana. Ibyo utabishoboye ntibizogushobokera. Naco gituma Satani rero akunze kutunesha. Rero twagomba tuvyige, rero tubimenye ibyo bintu, tumenye uwo mugabo Satani, tumenye nuko ameze. Eka bishobotse nk'uko twasezeranye, tuzomenya n'ingene asa ari umwimerere, atashoboye kwihindagura ngo yihinduriye inzoka, yihindure ibikoko, yihindure eka inkukuma, yihindure ibiti canke yihindure n'ibindi. Ibyo byose dusengeranire kugira ngo tuze tubishike ko tubone n'ukuntu asa mu mwimerere wiwe. Kubw'ibyo reka tubahe kaze kubasangwa n'abashitsi kugira ngo dusangirire hamwe kino cigwa tugiye kwiga, kugira ngo tumenye umwansi wacu ninde mudukwirikirane. Murakoze kunkwirikirana. Hanyuma dufise rero amajambo y'urufatiro rw'iki cigwa cacu. Turafise amajambo y'urufatiro rw'iki cigwa citwa ngo Satani ninde. Satani ninde. Turaza kurondera Satani ico risobanura n'ururimi ryaje rivamwo, tumenye icari cyo. Ariko tugomba tubanze dusomere hamwe aya majambo y'urufatiro agomba kutwereka no kutwigisha Satani ninde. Rero aya majambo sahandi dushoboye kuyaronka kiretse mu gitabo cha Daniyeli. Hariya mu gitabo cha Daniyeli igice c'icenda ku murongo waho wa 25 n'26, turaca tugenda no muri Daniyeli no muri Yohana igice cyaho cha 14 ku murongo wa 30, 12 Yohana kuri 31. Reka tuyasome aya majambo atubera urufatiro. Daniyeli 9:25 haravuga aya majambo ngo, nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icyagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba, hazoca amayinga indwi, maze habeho ayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. 26 maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokugwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera,
ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishitsa no kw'iherezo ry'ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Nongeyemo ijambo ry'ubugesera kuko ibisomye uko biri ngaho ntivyumvikana. Hanyuma tuca dusoma muri Yohana 14:30. Umucunguzi yariko avuga ivyerekeye ukuntu, kuvuga umumarayika abwira Daniyeli, abwira abayeshuruni bari muri Babuloni n'igihe ca Daniyeli, yereka abo kwa Yeshuruni yuko hagiye kuzoza uwo bita Mesiya, kandi uwo Mesiya yitwa Segaba. Mu Kinyarwanda bavuze ngo ni umutware. Segaba ni umutware. Ayo majambo ndakeneye ko muyafata, Segaba canke umutware. Kuvuga umumarayika yabwira Daniyeli ko hagiye kuza umugabo yitwa Mesiya, kandi akaba ari Segaba. Aho ni ku 25. Hanyuma ku murongo wa 26 Daniyeli 9 havuga kandi Mesiya azokugwaho, kandi ntawe uzomusubirira, maze abantu b'umutware azoza bazorimbura umugwa n'ubuturo bwera. Kuvuga hariho rero n'uwundi muntu yitwa umutware canke Segaba wundi. Nga tumaze kubonamwo Segaba umwe yitwa Mesiya, afise izina Mesiya. Turaza kuraba Mesiya ico risubirira. Hanyuma ari Mesiya akongera kandi akaba umutware canke uwo bavuze mu Kirundi Segaba, uwo n'umucunguzi. Hanyuma kandi tubonye ko hariho uwundi Segaba nawe azoza, hama abantu biwe bazosiribange ahantu hera. Ibyo yose turabivuga ko icyo turiko turondera ngaha Satani ninde. Hanyuma Yohana 14:30, sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'abiyisi, kuko umutware w'abiyisi ariko araza, ariko ntacyo amfiseko. Umutware ndabirabe mu Kirundi, Yohana 14 ku murongo waho wa 30, sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'isi ari mu kuza. Hahandi bavuze Segaba, mugahano wo habayeho rihindutse kuba umwami w'isi. Nico kimwe na Yohana 12:30, avuga ngo none ubu iyi si iciriwe kwiteka, none umutware w'isi agira ahindigwe hanze. Umutware w'isi, umwami w'isi, umutware w'isi. Aha muri Yohana hariko havugwa, uriko avuga imvuzi ihari ni umucunguzi. Uwo mucunguzi niwe ariko avuga. Uwo mucunguzi ni wa wundi umumarayika ariko abwira Daniyeli yuko hariho Mesiya
agomba kuza, kandi uwo Mesiya ni umutware, ni Segaba. Uwo mumarayika arabivuga arabiheza. Rero hageze muri Yohana, wa mucunguzi yamaze kuza nk'uko Daniyeli yabibwiwe. Wa mucunguzi arabwiye intumwa yuko nyene agomba akinjure, mugabo ko hariho rero uwundi mwami, uwundi mutware, uwundi mutegetsi agomba aze munkwirikirane. Rero hano twariko dusomera hamwe aya majambo y'urufatiro rwa kino cigwa kugira ngo atumenyeshe abantu babiri. Aba bantu babiri n'abantu bakomeye cyane dukenera kwiga. Uwa mbere n'uwavuzwe n'umumarayika ko yitwa Mesiya, abwiye Daniyeli muri Daniyeli 2:5 2:6 ndetse 2:5 by'umwihariko. Niwo muntu wa mbere yitwa Mesiya kandi akitwa umutware, Segaba. Daniyeli 9:2 tukabona ko yitwa Mesiya. Niryo Mesiya tuzogiga neza turabe ko ari ryo koko mukuri, mugabo turaba turitiza uwo mwanya izina Mesiya nkuko byanditse. Kuri 2:6 Daniyeli 9, Mesiya Segaba akuweho, hategerezwa kandi kuza uwundi yitwa Segaba nawe canke umutegetsi, umutware. Kandi uwo mutware nawe afise abantu biwe. Uno mutware afise abantu biwe. Twumvise Daniyeli 9:2 yuko abantu biwe bagomba kugeseza ahera, bakahahumanya ndetse bakahagira nabi. Abantu biwe niryo murifate kuko tugomba kugenda turakora ku mpande zose. Aba bantu biwe nibo tubonye muri Yohana 12:31, urubanza rw'abisi, abisi. Canke Yohana 14:30, sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'abisi. Ababisi rero, abisi mu Kirundi havuze umwami w'isi canke umutware w'isi, mu gishingo cyo kuvuga abisi. Aba abisi canke iyi si iri kwivugwa hano si isi ndimwa, ni isi bantu. Iyi si bantu bagomba gucirirwa ku rubanza, bagomba gucirwa urubanza, nibo babandi Daniyeli yabwiwe yuko ngo abantu wundi Segaba agomba kuza. Segaba wundi avuyeho akagenda, yuko abo bantu bazoca bagenda kugira n'abahera urusengero, hamwe h'ibimazi bakahahumanya n'ibindi. Rero si abantu bose ikivunga,
n'abantu b'uwo yavugishijwe muri Daniyeli 9:26. Abo rero baca baza kumenyekana ni bande abo bantu. Umuntu aca asubiza amaso inyuma akaraba ni bande bavuye mu bihugu byabo bagenda kubomora Yerusalemu bakahahumanya. Abo bantu ni bande? Abo rero nibo bantu Daniyeli yabwiwe yuko ari abantu basegaba wundi. Abantu basegaba wundi. Abo bantu basegaba wundi aribo Yohana avuze yuko bagiye gucirirwa kwiteka. Aribo twashoboye kubona igihe cy'Abagiriki, nukuvuga n'Abagiriki n'Abaroma. Aba nibo bana canke bantu b'uwosegaba wundi, kuko nibo baje bakabomora. Ntihabomoye uwosegaba, ntihahumanije uwosegaba, mugabo ngo abantu b'uwosegaba bazohumanya babomore na Yerusalemu. Sabandi n'Abagiriki n'Abaroma baraje. Kubw'ibyo ico ni kimenyetso nyamukuru kitwereka abo bantu ni bande. Mugabo icigwa mwibuke turi kwiga Satani, ariko ntaco turonkeyemo n'akaryo ko kwisobanura abantu b'uwo wundi segaba ni bande. Nabo nyene bavuye mu mahanga yabo, iyo baje bazananye bakaza konona. Ibyo bya bindi biboneka Daniyeli igice 8 kuri 9, 10 na 11, baza mwijuru gukorora inyenyeri. Abo nabo sabandi kiretse ko ari bare Alexander uwo bita Alexandre, akaza n'abantu biwe kugeza no mu gihugu gikundwa, igihugu juru, baje kugihumanya. Rero abo baje nibo Daniyeli abwiwe yuko ari abantu basegaba wundi. Abo bantu basegaba wundi baboneka hehe? Reka tuzane icandiko. Umurongo werekana abantu basegaba wundi bagomba kugenda konona aheraho urusengero rw'Uhoraho bakaruhumanya ni bande? Itanguriro 3:15 niho havuga amajambo ngo nzoshira ugwanko hagati yawe n'uwo mugore. Aho hari kwavugwa Satani na Eva, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Si Satani agomba gukomeretsa igitsinsiri, uruvyaro nigo rugomba kuza gukomeretsa igitsinsiri. Hanyuma kandi uruvyaro rw'umugore nigo rugomba kumena umutwe Satani. Hano rero muri Edeni hari imvyaro zibiri. Mwibuke icigwa ni Satani ninde. Mugabo hano kuko hari akantu gashamitse ko, kuko twumvise ko afise urubyaro, afise abantu biwe,
tugomba kubanza kumenya bano bantu biwe, tubashire pembeni, hanyuma rero dusigare twiga Satani wenyene ubwiwe. Rero hano hariho abana b'umugore, hakabaho kandi n'abana ba Satani b'inzoka. Aba bana rero aba bo kwa Satani nibo umumarayika abwiye Daniyeli ariko amusobanurira iby'inzozi by'indoto, amubwira ngo hariho abantu b'uwo Segaba agiye kuza inyuma yaho umucunguzi avuye mu bantu biwe akagenda. Abo bantu rero s'abandi nkuko nabibabwiye muri Daniyeli 8 umurongo w'9, 10 na 11. Uhabona Abagiriki hamwe n'Abaroma aribo baza gukora ibibi. Kubw'ibyo abo rero abo uko bameze nuko basa bingana n'iri jambo ryo mw'Itanguriro, abana buwo yitiriwe ngo ni nzoka, ngo nigo ruvyaro rwiwe neza neza. Hanyuma ngaha hejuru nanditse nti Satani ni umuntu. Satani ni umuntu. Kano ndagacishijemo nako gafatanye n'iki cigwa, kubera abantu benshi na cyane cyane abavuzi b'ubutumwa baza kwerekana ko Satani ari umumarayika. Ariko nagomba kubemeza yuko Satani yuko atari umumarayika. Satani ni umuntu w'amaso, w'umubiri. Vuze umubiri afise amatwi, umushatsi, amaguru, amaboko, buri kintu cyose. Uko umuntu ari niko Satani nawe nyene ameze. Satani si kiyoka canke ngo abe igiti canke ngo abe ikindi kintu icyari cyo cyose, canke abamarayika dukunze kubona baducapira bakatwereka mu mashusho yuko Satani ari umumarayika, canke bakerekana urundi runtu rutabaho. Kenshi usanga rufise nk'umutwe w'impene n'amahembe n'inzara, ugasanga rufise ibyara bimeze ukundi. Zijya mvugo ni imvugo zo gukabya akavuze bene data. Kujya siko Satani ameze. Satani ni umuntu, si umumarayika canke ngo abe ikintu icyari cyo cyose. Ni umuntu, nkuko n'umucunguzi ari umuntu uwo bise Mesiya, bitayeho kandi nkuko n'uhoraho nawe nyene ari umuntu. Uhoraho si mpwemu, si umuyaga. Uhoraho afise ibimukwiye byose nk'umuntu, uko umuntu ameze. Umuntu ameze nk'uhoraho. Uko umuntu ari niko n'uhoraho ameze mu buryo bw'ukuboneka. Mvuze muri ubwo buryo mavuze umutwe, umushatsi, amaso, umutumba,
amaguru, amaboko, ibyo byose Uhoraho ari nabyo. Cyo kimwe na Satani si umumarayika kundi, kiretse ko nawe ari umuntu. None Satani ni umuntu mu buryo buki? Ibimwerekana ni hehe habyerekana ko ari umuntu? Ni izi nyandiko za Pawulo abitesalonika ba kabiri 2:3. Mu Kirundi haravuga ngo ntihakagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwa kureka Uhoraho kutabanje kuboneka. Kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka, niwe mwana wo kuranduka. Habonetsemo amajambo abiri, umuntu canke umwana wo kuranduka. Niwe ubandanije usoma hepfo kuri 4 Bitesalonika ba 2:4 yuko n'umuntu yishira hejuru y'icitwa Uhoraho. Rero Satani si umumarayika, ni umuntu kandi ni umwana wo kuranduka, nkuko umucunguzi nawe ari umwana w'ubugingo. Satani nawe yari umwana mugabo kubwo kugarariza umwana wo kuranduka. Kubw'ivyo doctrine yo kuvuga ko ari umumarayika ikwiye kuvaho. Rero Satani ni umuntu mbere yitwa umwami, nkuko Bibiliya yarushiriza kubivuga ngo umwami w'isi, umutegetsi, segaba wundi. Reka turabe irindi zina ryiwe bamuhereza. Aho hejuru nanditse nti Satani yitwa Mesiya. Reka ndeke kurivuga ko yitwa uno munsi Mesiya, mugabo kera yitwa Mesiya. Turacakoresha ijambo Mesiya, igihe kimwe bishobotse tuzobabwira ivyaryo naryo, ariko kubera ryanditswe muri Bibiliya reka turikoreshe Mesiya. Satani yitwa Mesiya, niko yitwa, kuko iri Satani siryo zina ryiwe. Ndaza kubereka bishobotse kubera iki yitwa Satani. Mugabo izina ryiwe ry'ukuri ntiyitwa Satani. Iki gitabo cha Ezekieli kigomba kutwereka izina ryiwe. Ezekieli 2:8-14 havuga ngo wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi atwikira, kandi nagushizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Uhoraho. Wagendera hagati y'amabuye yaka umuriro. Kera wari wagendera, nari nagushize ku musozi w'Uhoraho. Wari wagendera. Kera Satani ataritwa Satani, yitwa
uwasizwe, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi atwikira. Ijambo Mesiya, izina Mesiya, Mesiya ni Giheburayo nk'uko babivuga hano. Nagiye kuri Google kugira ngo turondere ijambo Mesiya. Murabona ifoto iraho hepfo, nanditse Mesiya, biboneka yuko ari Igiheburayo, ngo ni Hebrew Mesiya. Uwo Mesiya, insiguro uvuze Mesiya mu Giheburayo, abo Baheburayo baba bavuze ngo ni anointed one. Anointed, iyo ufyonze kw'iyo foto ukaraba hepfo amajambo ya nyuma avuga ngo ni anointed with the holy anointing oil, uwasizwe n'amavuta atunganijwe neza, atunganye. Uwasizwe mu yandi majambo uwatoranijwe, niryo risigura Mesiya. Rero Satani muri Edeni kera ataritwa Satani, yitwa uwasizwe canke uwatoranijwe, arivyo uno munsi baca bita ngo ni Mesiya. Kubw'ivyo Satani nawe ico gihe yitwa Mesiya. Umucunguzi yitwa Mesiya, bisobanurwa uwasizwe amavuta canke uwatoranijwe. Umucunguzi kandi akitwa umutware canke segaba. Satani nawe nyene yitwa uwasizwe canke uwatoranijwe, bitaye ko kandi Satani yitwa segaba canke umwami w'isi canke Mesiya nk'uko turiko turabibona. Kubw'ivyo uwo Satani ni umuntu yasizwe canke umuntu yitwa Mesiya. Uwo twumvise muri Ezekieli 2:8-14 ko yari yashizwe kuba mu rugo rw'Uhoraho. Havuze ngo Ezekieli 2:8-14 wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi ashanje amababa, kandi nagushizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Uhoraho, wagendera hagati y'amabuye yaka umuriro. Aya mabuye nayo akeneye kwigwa, turaba ukuntu yagenderamwo hagati, kandi dukeneye kwiga neza naho ku musozi w'Uhoraho. Nkwirikirane aho hejuru nanditse nti imuhira kwa Satani hari hehe? Imuhira kwa Satani hari he? Imuhira kwa Satani hari muri Ezekieli 2:8-13. Havuga ngo wari muri Edeni. Mu Kirundi havuga wari muri Edeni, mu Kinyarwanda havuga ngo wahoze muri Edeni, rya tongo ry'Uhoraho. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro kinini, Odemo, Pitida, Yoharomu,
Tarushishi, Shohamu, Yasipi, Safiro, Nofekina, Bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyironge bwari iwawe mu munsi waremewe ko byose byari biringaniye. Mu Kirundi haravuga ngo wari muri Edeni mw'itongo ry'Uhoraho, wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Baroketi bo n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza udushako tw'ingoma n'imyironge byari iwawe muhira kwa Satani. Byari byarateguwe umunsi waremwako. Umvise ngo ibyo byose byari iwe kwa Satani. Iwe hehe? Hejuru havuze yuko ngo yahoze muri Edeni. Edeni niho Satani yaba. Aho Edeni aho niho yakiwe ubwo butegetsi bwose, ibyo bintu byose yarafise. Kubw'ibyo nta handi hantu yaba Satani, naho ushobora kugenda mu byahishuriwe Yohana 12 akorokana n'abamarayika. Nabyo turabishika ko abamarayika biwe ni bande bavugwa. Iryo juru ni ngaha aye original w'ujya murongo ni ngaha Ezekiyeli imuhira kwa Satani hari muri Edeni. Reka turabe aho muhira kwa Satani hari hehe. Ahabishimangira n'umurongo twasomye hejuru, Ezekiyeli 2:8-14. Wari wasizwe, wari Mesiya kugira ngo ube umumarayika atwikira ashenje amababa, kandi nagusizeho kugira ngo ube ku musozi wera Uhoraho. Umusozi wera Uhoraho nukuvuga yaba aho Uhoraho yaba. Aho muri Edeni niho Uhoraho yaba, n'ubu niho ari, n'ubu niho aba. Aho rero Satani niho nawe nyene yaba, muri Edeni ku musozi w'Uhoraho, umusozi wera w'Uhoraho. Aho niho Satani yaba. Ibindi ko ndabivuga mfise igituma. Tugomba kuko hejuru navuze nti Satani ninde, umutwe w'icigwa Satani ninde. Shiraho amajambo yerekana ko ngomba kubereka ibyo umucunguzi afise uno munsi. Ibyo umucunguzi afise uno munsi nibyo Satani yari yarahawe. Satani arabyakwa bihabwa umucunguzi ariwe bita Mesiya uno munsi. Je gituma rero ndiko nzana ino mirongo hano ndabereka yabahe uwo mugabo yahawe iki, yitwa ngwiki. Byose
umucunguzi uno munsi ni wabifise. Hano nanditse nti Satani yarajejwe ibikorwa ibihe. Satani muri Edeni yarajejwe ibikorwa ibihe. Ni Ezekiel 2:8-16. Ezekiel 2:8-16 havuga amajambo ngo, ibitayega by'ibidandazwa vyawe vyatumye wuzura umujyano maze uracumura, nico cyatumye nguhinda nk'igisuma nk'igihumane, nico cyatumye nguhinda nk'igihumane, nkagukura ku musozi w'Uhoraho. Narakugesheje yewe mukerubi ushanje amababa, ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Amabuye yaka umuriro. Iri ni jambo twashoboye kubona hejuru ku murongo wa 13, Ezekiel 2:8-13. Yari yisakaye utubuyenge tw'igiciro kinini twadusomye, utubuyenge dushika 10. Ugiye uraharura utubuyenge Satani yararimwo yacuragizamwo, usanga utwo tubuyenge twari utubuyenge 10. Inge tudusome twumve. Wari muri Edeni mwitongo ry'Uhoraho, wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu 1, Pitida 2, Yoharomu 3, Tarushishi 4, Shohamu 5, Yasipi 6, Safiro 7, Nofekina 8, Bariketi 9 hamwe n'izahabu 10. Izahabu 10. Ezi zahabu ziserukira iki? Ezi zahabu ziserukira iki? Izi zahabu icyo ziserukira ni igiki? Icyo izahabu ubu bugenegene, izi zahabu zitandukanye z'amoko atandukanye ziserukira ni Ezekiel 2:8-17. Turiko twiga yakora iki Satani. Twamaze kumumenya ninde, yari Mesiya, niko yitwa ico gihe. Yakora iki? Yacuragiza hagati mu izahabu. Izahabu zisigura iki? Izahabu 10 zisigura Ezekiel 2:8-17. Ubwiza bwawe nibwo bwononye umutima wawe kwishira hejuru. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nagucinze hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Amucinze hasi imbere y'abami, imbere y'abami. Izahabu 10 Satani yaguma acuragizamo. Gucuragiza bisigura gutegeka. Izahabu zaka umuriro Satani yacuragizamo.
ni aba bantu hano twumvise ngo ni abami, amutaye hasi imbere y'abami kugira ngo bamwitegereze, mu kirundi kugira ngo ababere akabarore. Rero igikorwa Satani yarajejwe ico gihe cyari ico gutwara, yarafise ubutware bwo gucuragiza muri aya mabuye 10, zo gutwara, zo gutegeka aba bami 10. Satani rero ataritwa Satani, yitwa Mesiya, yarasanzwe afise abami aganza mu gihe c'akahise. Muze kunkurikirana kuko hohava havyuka ibibazo, hari ryari ico gihe abo bami bafasha kuganza Satani, hari ryari, hari hameze gute? Ibyo byose turabishikako tubabwire ivyo batashoboye kubigisha bijanye n'isi ya kera, Edeni ya kera, kuko twumvise Satani yaba muri Edeni, mu nyuma twumva ngo arirukanywe. Rero ni Edeni ya kera na Adamu atarabaho, urubyaro rwa Adamu uno munsi batarabaho. Satani yitwa Mesiya w'ico gihe yarafise amabuye 10 acuragiza, bisigura yarafise abami 10 yaganza, yatwara. Ico nico gikorwa yarafise Satani mwijuru, aho Ezekiyeli avuze yuko ngo ni ku musozi w'Uhoraho kandi ni muri Edeni. Hejuru nanditse nti amabuye 10 ya Satani, amabuye 10 ya Satani. Mpejeje kubabwira canke kubamenyesha yuko aribo abo bami Satani akororewemwo. Abami nibo basigura amabuye 10 Satani yari yarahawe kucuragizamwo, kuvuga gutegeka. Hepfo rero nanditse amabuye 10 ya Satani, ugushimangira uwo murongo wa Ezekiyeli. Nibyahishuriwe Yohana 12:3. Mwijuru uhashire hamwe na hahandi Ezekiyeli yavuze ngo ku musozi w'Uhoraho, ku musozi wera w'Uhoraho. Naho aho ku musozi wera w'Uhoraho ni muri Edeni, niho ngo hari kwa Satani, ngo ubushako bwose bwo gukora imyironge n'ubuhinga byose byaba kwa Satani, ngo Satani nawe yaba muri Edeni. Niho rero Yohana mu ndoto yerekwa avuga ngo mwijuru, aho ni muri Edeni, mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, ikiyoka kinini gitukura gifise imitwe 7 n'amahembe 10, amahembe 10, no ku mitwe yaco gifise ibisingo, kuvuga imigara 7. Ico kiyoka kinini yakibonetse mwijuru c'amahembe 10. Ubandanije ibyahishuriwe Yohana 9, cha kiyoka kinini kiracibwa, ariyo ya nzoka ya mbere yitwa umugwanezi na Satani, ari we Satani, arico kiyobya abari mu isi bose. Nuko
gitabwa mu isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Abamarayika baco bakororanwa nico kiyoka. Aba bamarayika nico kimwe na rya jambo abami. Abo bami nabo Satani yategeka bari bangahe? N'amabuye 10. Amabuye 10 yategekamo yacuragizamwo. Ayo mabuye 10, amabuye navuze ko ari abo bami. Tubonye ikiyoka ngaha cyahishuriwe Yohana 12 gifise amahembe 10. Ihembe lisigura ubwami canke umwami. Uyu rero ayo mahembe ari kuri ico kiyoka. Rero ayo mahembe 10 angana n'ibiharuro 10 by'izahabu Satani acuragizako. Bitayeko kandi aya mahembe 10 ari kuri urwo ruyoka rwitwa Satani twumvise yuko rukorowe. Ayo mahembe 10 nibo bavuzwe hano ngo ni abamarayika bakororanywe na Satani, bingana n'ijambo twumvise Satani yirukanwa ku musozi w'Uhoraho hariya muri Ezekiyeli, atabwa imbere y'abami kugira ngo ababere akabarore. Aba bami yakororewemo nibo baba bamarayika yakororanywe nabo, kandi aba bamarayika yakororanywe nabo nibo aya mahembe 10 ari kuri urwo ruyoka twumvise ngo ni uruyoka rwa kera, kandi uruyoka ngo ariko gwitwa Satani. Mwibuke iri zina Satani ryaje inyuma cyane, kuko kare ntiyitwa Satani, kare yitwa uwatoranijwe. Yatoranijwe kugira gute? Kugira ngo acuragize hagati y'aya mabuye 10. Yatoranijwe ashigwa hejuru kugira ngo aganze aba bamarayika twumvise ngo n'abamarayika. Ariko aba bamarayika ico bisobanura n'aya mahembe 10 ari kuri umutwe wa Satani. Nuno munsi ayo mahembe 10 hariho ubutware buri hahandi twavuga yuko havuye abaroma n'abagiriki bakaza guhumanya urusengero. Iyo uriko ujayo hariya ushobora kumva yuko hariho ivyo bihugu biganza uno munsi n'abami. Bibiliya yo mu byahishuriwe Yohana 17 ku murongo nibagiye ngo n'abami bima batarima. Abami, abo bami nibo iyo mitwe 10, abayo mahembe 10 nizo zizo zahabu 10 ari ayo mahembe ari ku mutwe wa Satani. Nibyo kandi bisigura abo bamarayika bakororanywe na Satani. Kubw'ibyo rero igikogwa cya Satani ataritwa Satani, acitwa Mesiya. Igikogwa ciwe cyari cyo kuganza ababami aya mahembe 10. Aba biswe ngo ni abamarayika, abo kandi biswe ngo ni amabuye 10. Nico cyari gikogwa ciwe. Ngomba ndangirize hano mu kurangiza ikigwa so kuvuga ko kizoba giheze. Turafise akagingo tugomba gukurikiza
kwa kino cigwa. Akagingo gakwirikira kino cigwa ni giki cyatumye Satani yakwa kuba Mesiya? Ni giki cyatumye Satani yakwa kuba uwasizwe canke uwatoranijwe? Tugomba kuzokwerekana amakosa yatumye Uhoraho amwirukana nk'igihumane, akamukura ku musozi wiwe, akamukura ko amapete yose yo kuba Mesiya. Ako kagingo tugahejeje, niho rero nzoca ndabereka irangi rya Satani. Cigwa kizoba giheze. Muga ubu ngomba nshire ko ugwegeranyo rw'isano hagati ya Satani n'umucunguzi. Ugwegeranyo gwerekana Satani n'umucunguzi ko ari abagabo bamwe, kiretse ko gusa umwe uno munsi yitwa umucunguzi Mesiya, mugu wundi nawe akitwa Satani. Indunduro ya byose tuzozana insiguro ya Satani. Rero isano ni iryahe? Duhere kuri Satani. Satani izina ryiwe kera ataritwa Satani, kuko Satani rije kubwo kugarariza, yitwa uwasizwe. Mu gihe burayo uvuze uwasizwe uvuga Mesiya. Uvuze uwasizwe yitwa uvuze uvuga Mesiya. Tuvuge nk'ubugiye hari abaheburayo bazi igiheburayo, ukavuga Mesiya, uvuze mu rurimi rwawe uwasizwe. Rero Satani yitwa uwasizwe, uno munsi yitwa ico gihe Mesiya. Ikigira kabiri, umucunguzi nawe yitwa Mesiya, uwasizwe. Nukuvuga aho ni kimwe ku kindi. Kukigira kabiri, Satani yitwa Satani uno munsi yari umutware, yari umwami aganza abami, umwami aganza amabuye 10, umutware. Nkuko twabyumvise muri Daniyeli yuko Satani ari uwundi mwami, ari uwundi mutegetsi, uwundi segaba. Hariho umucunguzi yitwa Mesiya kandi akaba ari segaba. Twumvise na Satani nawe ngo ni segaba. Ivyo umucunguzi kandi yabivuze muri Yohana 14:32-31 yuko hariho umwami w'isi, kuvuga n'umwami nawe canke umutegetsi segaba wundi agomba kuza umucunguzi avuyeho. Ivyo ni byabaye inyuma, mugabo kera Satani yari segaba nyene, niwe yarivuga rikijana, mbere n'umucunguzi acibereye ku gituza cy'Uhoraho, ku gikiriza cy'Uhoraho. Satani niwe muntu wa mbere yari yahawe ibyo gutegeka. Ico ni kigira kabiri, umutware. Umucunguzi ni umutware, Satani ni umutware. Kigira gatatu, umucunguzi riho ica gatatu bashoboye kuvuga, uvuye ku mutware ariwe segaba.
tukirondere. Ku kigira gatatu twumvise ko umucunguzi ko twabihereye muri Daniyeli 9:25 uhereye ku murongo wa 24. Daniyeli 9:24 tuhabona ubwoko bwa Daniyeli, no kuvuga abantu b'umucunguzi. Avuga yuko ubwoko bwo kwa Daniyeli nibo bayitwa abantu b'umucunguzi. Hanyuma turabona n'abantu kandi bo kwa Satani, nabo nyene twumvise ko uwo wundi Segaba nawe nyene afise abantu biwe. Kuvuga aho naho nyene ni kimwe ku kindi. Satani kandi ataritwa Satani yari afise abami abo yakororewemwo kugira ngo babera kabarore. Abo bami niyo yamabuye 10 yacuragizamo, abo yari umwami. N'umucunguzi nawe nyene yitwa umwami. Satani ataritwa Satani yatwara abami amabuye 10. Umucunguzi nawe nyene arafise amabuye 12. Umucunguzi wewe afise amabuye 12 mu gishingo cyo kugira abami 10. Sinzi icyatumye uhora habikora uko. Rero Satani afise abami 10 ari bo mahembe 10 ari ku ruyoka ruje kugwanya umugore mu byahishuriye Yohana 12. Amahembe 10 canke amabuye 10, abo ni abami Satani yategeka. Umucunguzi nawe afise abami 12 biboneka mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 21. Nimba ntahibagiye gato, byahishuriwe Yohana 21 uhereye ku murongo w'9. Yohana 21 uhereye ku murongo w'9 ushobora kuhabona abami b'umugabo yitwa umucunguzi uno munsi. Ushobora kandi no kuhabona abo bami bahagarikiwe n'amabuye. Ndetse si umurongo w'9 n'umurongo wa 19. Byahishuriwe Yohana 21:19. Amatanguriro y'urugo rwa wa mugwa yarasharijwe n'amabuye y'amoko yose y'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ibuye ry'itanguriro rya mbere ryari iyasipi, irya kabiri ryari safiro. Amabuye aya niyo mabuye umucunguzi agomba gucuragizamo nawe. Satani yari yacuragiza mu mabuye yakumuriro. Kwa kumuriro bisigura kuvura amahanga. Ibyo Satani ategetse ayo mabuye, ibyo ategetse abo bami nibyo baca biruka mu bihugu byabo. Ati rero vuza ingoma mubamenyeshe ati irivuye bukuru ni rino. Ko niko gucuragiza hagati y'amabuye Satani kubategeka gutegeka ayo mabuye abo bami, hama abo bami bagashikira abantu bo hasi mu buryo bw'ubuherezi n'uburyo bw'ubwami nyezina. Amabuye rero n'umucunguzi nawe byahishuriwe Yohana amabuye ashika 12 uhereye ni ibyahishuriwe Yohana
21 hera kuri 19 uca usoma urabe ayo mabuye nayo. Ayo rero mabuye ni 12 niyo aserukira imiryango 12 yabo kwa Yeshuruni. Abo nibo byahishuriwe Yohana ndwi herekana 144 nayo mabuye ayo 144 ngo batoranijwe mu miryango 12 y'abayeshuruni kugira ngo babe abami n'abaherezi. Niko rero na Satani byari bimeze. Yari afise amabuye 12 aserukira imiryango 10 yari afise y'abami atari 12 kugira ngo abo bakuru babe abami n'abaherezi, hanyuma rero bavure ihanga ryariho muri ico gihe. Mugabo ntibarivuye, ico byavuyemo kwabaye ukubatikiza. Kubo twabanye hano kuri runo rubuga nizere ko byinshi twavyize ntitwoce tubicangamo kuntu byagenze. Kubo bishaka wewe guma ku rubuga byonyene. Kubw'ibyo ni kimwe ku kindi. Satani afise amabuye acuragizamo, n'umucunguzi nawe nyene afise amabuye. Ayo mabuye rero nibo babami n'abaherezi nkuko twarushirije kubivuga. Muri make kukurangiza ku bw'uyu munsi atari kurangira kw'icigwa, umucunguzi Petero wa mbere 3:22 avuga ngo ari buryo bw'uhoraho kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafise ubutware hamwe n'ubushobozi n'ububasha. Nkuko twavyumvise, Satani amazina yose y'umucunguzi nawe yarayafise. Gutwara ibyo by'abami nawe yari yarabihawe. Kuba afise ubushobozi ku by'ubwami, Satani nawe ibyo yarabifise. Kuba umunyembaraga, kuba afise ubutware n'imbaraga, ubushobozi. Twumvise Satani ngo ubuhanga, ngo yari afise ubuhinga, ubushobozi, imbaraga. Kandarisome neza mu Kirundi. Petero wa mbere 2:22. Kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika, abanyabubasha n'abanyabushobozi. Mu Cyongereza havuga powers ni ubushobozi, kugira ububasha, gutegeka ikintu kikaba, gukora ikintu, zitekinoloji zose. Ibyo byose Satani yarabifise, yarabihawe nkuko twavyumvise muri Ezekiyeli yuko ngo ubuhinga bwose bwari mu kuboko kwa Satani, bwari muhira kwa Satani. Yarabufise byose, nta kintu na kimwe atarafise. Nukuvuga ibyo Satani yarafise byose n'umucunguzi nuko nyene uhoraho ntiyigeze amwima na kimwe. Mwijambo rimwe, ibyo ubu yitwa Satani uno munsi afise, yarafise ico gihe, nivyo umucunguzi yahawe. Yandi majambo, Satani mwumvise gukorogwa
ngo akororewe hasi imbere y'abami. Ni ukuvuga n'ukwakwa, si ukuvuga yuko ari ugukorwa kuwe hariya mu kirere, n'ukwakwa ibyo byose mwumvise yari afise uno munsi byahawe umucunguzi kugira ngo abe ari we abiganza. Nivyo niko bisobanura. Rero ubu Satani tuzobishikako. Ni igiki cyatumye Satani akugwa kuba Mesiya, akitwa irindi zina Satani? Ivyo bizoca biduha gutahura, tumenye icyabitumye, turabe umucunguzi nawe yabishoboreye hehe, byatumye ahabwa ubwami, abwirwa kandi ko yanesheje, ko byose yabirangije. Ari naco gituma Petero ngaha avuze ati yagiye yabihawe byose, yabihawe rero kubera byose yabirangije. Intuze konkuru umucunguzi yahawe yarayinesheje, yarayitoye, agenda rero byose abihawe. Kuvuga Satani yabyatswe, ubu biri mu maboko y'umwami umucunguzi, gusa ntaratangura kubikoresha, kuko Bibiliya ivuga yuko umwami w'isi, kuko umucunguzi yasize ababwiye ati rero umwami w'isi araje, ndavuyeho mugabo hariho uwundi mwami aje. Ibyo yabivuga kuko arazi yuko Satani nawe yari umwami, kandi n'ubu n'umwami mu buryo buki, kubera umukurambere wacu yitwa Adamu yasamaye. Adamu niwe yarahawe kuzoganza ubu bwami, mugabo arasamara. Mugabo Uhoraho ategura umwana wiwe w'ikinege aba mu gikiriza ciwe, no kuvuga aba hafi, agenda neza, yicaye iburyo kwa se. Iburyo no kuvuga agenda nkuko se agomba, ko kwicara iburyo bwa se. Maze uwo kuko agenda yicara iburyo bwa se, arabihabwa kugira ngo aze abikore. Mugabo Satani wewe arakorogwa, yakwa ibyo bikorwa byose. Twongeye ko nuko amaudio aca atubana menshi, nkuko aza yamaze kuba menshi. Satani imbere yuko twebwe abana bo kwa Adamu tubaho, hariho Edeni. Ya Edeni twumvise ngo yaba muri Edeni. Ijya ni Edeni y'imbere y'igihe cya Adamu. Adamu yaje kuza mu nyuma, hahejeje kubaho intambara. Satani yarabyuye ingunza, agize ibi bintu ntibishoboka, nkeneye kugwana nyene kuko ubwami n'ubwanje. Ibintu byononekaye. Edeni Satani yatwara, Uhoraho yayikubise, n'abantu benshi nka bose bapfuye, hasigaye abari hafi ya Satani n'ubushobozi bwabo. Maze Uhoraho acazana rero umuntu akwiye kurimirira isi, gukorera isi, yitwa Adamu. Twebwe turi uruvyaro rugira kabiri, ari naco gituma ujya mugani ugana kariho munda kwa Rebeka.
ba bukuru naba bari muri Edeni ya kera bononye isi, aribo bami 10. Abo ni ba bukuru. Twebwe turiho uno munsi ku rubyaro rwa Adamu, twebwe twitwa ba butoyi. Aba rero ba butoyi nibo bahawe uwo mucunguzi, ataranza kuganza, muga afise igihe cyo kuganza mu bihe bigiye kuzoza. Kino gihe Adamu niwe bariko aratwara, niwe bariko araganza, mugabo Satani agira uburiganya, aza kubimwaka, kandi yakoze ubushobozi bwose ashoboye, yongera arabimwaka. Adamu asigara amenya, ataco asigaranye. Ubwami busubira mu maboko y'umugwanizi w'uhoraho, kera yitwa Mesiya. Mugabo uhereye igihe tugiye kuzoshika ko kubera ikiyatswe ivy'ubwami, yaciye yitwa Satani gushika nuno munsi. Rero ubwami, ubutegetsi, ubushobozi mu maboko kwa Satani nibyo bikiriko birakora uno munsi, kuko niwe aganje na babami 10 biwe. Babami 10 basiribanze isi uno munsi, niko yabigenza no mwisi yiwe. None yagombye kugira ngo acaza kudutwara natwe mu buryo bwiwe, ariko siko uhoraho abitegekanya. Twebwe dufise amabuye 12 agomba kuba abami n'abaherezi mu gihe kigiye kuza. Rero ngo ubwo bwami Satani afise yigaruriye akuye mu maboko kwa Adamu. Daniyeli 7:17-18, ubwami bugomba kugaruka mu bera, buhabwa bera, maze ico gikoko cy'imitwe 10 ntikizosubira. Nivyo Daniyeli nako Ezekiel 2:8 ku karongo ka nyuma gaheraheza haje twasomye, avuga yuko ngo ntazosubira kubaho uwo yitwa Satani uno munsi. Kubw'ivyo rero reka tugeza hano kubw'uwo munsi, ariko ico tubonyemwo hano, nta kintu na kimwe umucunguzi afise Satani atarafise. Ni Satani niwe yari umutware w'iyi si ndimwa turiko wa mbere, mugabo byaramunaniye, ariko aravyakwa, avyatswe. Nico gituma afise ishari ryinshi uno munsi, bihabwa umucunguzi nkuko tubibonye muri Petero wa mbere 3:22. Reka mugire igihe ciza. Ejo nzoheraheza kino cigwa. Nizere ko uhoraho azobinshobozaamwo, hanyuma mugire igihe ciza. Sindugurura ibibazo canke kunganira canke gupinga, ariko tuzovyugurura mu minsi. Nuko rero igiti c'ubugingo n'igiti kimenyekanisha ibibi n'ivyiza nivyo. Ivyo mubona n'ubu biguma bahurira ku misozi hariya, canke umwe akavuga ati hariho uwundi mwami. Ibyo nivyo biti bibiri byari bisanzwe hajya muri Edeni,
ibyo rero byari bingana, byarangana byose. Uhoraho ntako atari yagize, nuko gusa kimwe cyahavuye kiba icyama ibibi, kandi cyari cyaremwe kugira ngo cyame ibyiza, umugire igihe cyiza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom. Ndagushimiye cyane muvandimwe Bucumi Isaka kuri inyigisho nziza uduhaye kuri uyu munsi. Nshimire n'abari badukurikiye mwese, ndabasaba gufyonda sabone kandi mwongere musangize abandi iyi nyigisho, kugira ngo n'ubutaha twongere tuze dukurikiranire hamwe igice kigira 3 cyo kumenya Satani ninde. Murakoze.